nashikiwe n'ikibazo naje ndashikirwa n'ihungabana ihungabana ryo mu mutwe. Mbega igihe wari wagize ihungabana ryo mu mutwe wari wumva ko wagize iryo hungabana ryo mu mutwe? Byaje navyumva kubera byarashitse ntitwahuje n'abantu hama je canishira mu kibanza c'abariko bararenganywa cashaka kugira intambara yabo turiko turahuza. Iyo ntambara rero ndayisanga muri jenyine muri ico gihe ngwaye sije nivuje baramboshe kuko nari viola naraterana amabuye hariho n'umwana nari amenyo hariho amamodoka nagenda kuzibira mw'ibarabara hariho niruka mwijoro mbona ibintu bije kunyiruka ko amaje y'abantu bamwe amashetani mwijoro sindonka itiro. Hama rero ntanguye rero kutaryama kabiri gatatu hoho bica bisongera isibe none atangura kwinjira mu mabiro atandukanye aho hose ntiyari jewe byamfata uko nyene ariko mu bwenge narabona ati ngiye hariya ndaza kuvugana naka nkiyumvira ico nza gukora ndiko ndakira twarahuye n'abantu baje kunyitura banzi ko nagwaye kuko se nibwo atangure kubivuga ariko urumva hari abantu bari babizi la famille les amis babwirana petit groupe quoi. Rero abo bantu nibo baje bafise ababo baza kumbwira ati burya wewe ko tubona ubu oye biko genda neza aho nari natanguye gutangura kuvuga kumera neza ko abo bantu rero bacazana abantu babo umwe babiri batatu rero ansetemo navuga ati cya bintu birafasha nani ni vyiza ko tubikora tukabikora kugira tukiza abandi benshi batava mu nzu batabivuga. Ndakuramukije wongera utwibwira n'akazina kawe nico sanzwe uri mu buzima bwa misi yose. Murakoze Patrick, nitwa Nduwimana Pacifique, nkaba ndi umuntu yize ibijanye n'inyifato imibereho n'imigenderanire mu bantu. Ego nkaba sanzwe ndongoye n'ishirahamwe rikora ibijanye n'ivyo. Novuga ko mu rurimi rw'igifunyofunyo arivyo bace bita psychologue canke psychologie aba ari gisata wagiyemwo ugihejeje rero uca usohoka witwa psychologue. Uno munsi ubona bigeze kugwahera urugero mu gihugu cacu c'u Burundi n'ico gisata? Bigeze ku ntambwe ishimishije. Hari aho twavuye hari aho tugeze hariho niyo turiko turaja. Ni gisata kenshi kitari kimenyekanye kera kuko abantu bagendana ibibazo nseserezamutima ihungabana canke ingwara zo mu mutwe ubwazo kenshi ntibatahuka. Hama turagira ku rugero aho umuntu agwaye bamwumva umuryango ukamwumva bakamutahura nabo bantu bizi by'inyifato bakamuba hafi bakamukurikirana. Rero aho tugeze ubu turi ahantu dutanguye kumva yuko igisata cyacu kiriko kirumvikwa kiriko kiratahurwa n'abantu. Ariko hariho n'ahandi tutaragera twifuza gushika hamwe abantu batwitura koko bumva yuko ari ibintu byabahungabanije kuko ibibazo birahari kandi ibibazo bitandukanye bishikirwa ari we wese. Rero hageze ahantu abantu bumva yuko ivyo bibazo bibangamiye bishobora kubasinzikaza gushika ku rugero rwo kugwara hamwe badasubira gukora imirimo yabo ya misi yose. Rero ntitwifuze rero ko urwo rugero rushikako bataratangwa kwivuza. Nuvuga rero iyo ntambwe ntiturayigerako yuko abantu bumva yuko hari akantu kagize nka alarme ikimenyetso kiza kikubwira kiti burya hari kitagenda neza genda urabe abahinga bize ibijanye n'inyifato. Hariho guhungabana canke ingwara zo mu mutwe mwebwe muzi twe tutazi ko ari ihungabana umuntu aba yagize? Hari ingwara usanga wanashaka tubona kenshi umuntu yakwiye impuzu yiruka mw'ibarabara canke bamutwaye kwa muganga ariko aragwana bagaca bamushikana bamutera inshinge kugira asinzira areke gusambura ivyo asambura canke yonona ivyo yonona canke agende mu barabara ari gusa canke yambaye impuzu zitameze neza canke ameze uko ameze abantu babona bigaragara. Ariko rero kugira ashikira irya ntambwe aba vyatanguye buke buke ku kibazo runaka cashitse. Ni ibibazo vyinshi nk'akarorero
hariho indyane mu miryango, hariho ibiyayuramutwe, hariho akazi, kutaronka akazi, uri umusore ashobora gukora iki n'iki canke umuntu bigatuma za ngwara rero ivyo bibazo vyose ni bike bivuze ariko ni vyinshi cane. Rero ivyo bibazo bigenda biraduga buke buke uko umuntu avyiyumvira ko ntatore inyishu ibereye canke inzira nziza, baca baja mu biyayuramutwe bibaza yuko ariyo nzira batoye nziza, ugaca usanga rero hakumera neza batera basinzikara. Rero iyo basinzikara rero ica yitwa ingwara. Iyo ngwara rero hariho urundi rugero bita aba psychiatre, n'abaganga baba bize ikiganga babita médecin généraliste, baca bispecializa baminuza no vuga yandi mashuri ajanye n'ingwara zo mu mutwe, nibo rero bandika imiti ijanye n'ingwara baba babonye. Rero urwo rugero iyo barushitseko uranywa imiti ukavurwa bakagukurikirana, natwe tugafasha kugira swati ya miti uyifate neza, urondere izindi nguvu watakaje kugira ubandanye umera nka wa muntu mushasha, wa muntu wabaye kera utaragwara. Kuko rero rwa rugendo wagira kugira ushike hahandi h'imiti novuga ko ari urwo rugero kandi usubire gufata kugira usubire kuri ya etape ya mbere yo gutangura bukebuke. Ni ukuvuga rero abo bantu bose iyo migwi ikoranye irashobora kugarura wa muntu yashika kuri ya ngwara tutamenyereye. Sinigwa ndadondagura amazina kuko babonye umuntu aguruka yiruka, abaganga baramubwira ati urwaye schizophrenie, psychose aiguë, psychose chronique n'izindi ngwara nyinshi. Izo ndiko ndazivuga sindi muganga ariko ndazibona iyo turiko turakorana nabo ba psychiatre bo bafise ubwo burenganzira bwo gutanga imiti. Niho rero natwe tuheza tugakurikira muri urwo rugendo umugwayi aba yagize, tukamugarukana kudafata imiti kuko imiti iba yamufashije urugero runaka, ariko ntiba yakuyeho rwa rutonde rwose navuga ko kuva atangura kwiyumvira nabi kuduga gushikaho biba nabi. Rero natwe tuca tumuherekeza muri urwo rugendo rwo gusubira kuri etape initiale, etape yo kuba umuntu ashobora gukora imirimo ya misi yose, ashobora kwitunganya mu bikorwa bitandukanye kugira atere imbere. Uno munsi kugira ngo mushike kuri kino kintu wige ivyo bintu, hari vyagushikiye canke hari vyashikiye mu kibano canke hari abo wabibonye kuvuga ati ndifuza ko kino kintu ushobora kukigira kugira ngo mpimize abandi? Mu gutangura kwiga psychologie je natangiye kwiga medicine, igisata ca medicine, hama ntivyakunze ko mbandanya. Nahize umwaka wa mbere biranka, ndasubira wa kabiri biranka, ntishobora gutripura, hama ndabona ko vyanse, camvuga ati burya igisata cegeranye na medicine ni psychologie. Byose n'amagara, bamwe n'amagara y'umubiri abandi n'amagara yo mu mutwe, ndumva yuko bijanye. Ubundi ikijanye n'amagara camye ari gisata ntimbagwa cane. Nari nzi yuko mejeje medicine canja muri specialisation ya psychiatrie ariko ntivyakunze, icambo caba muri ndimwe ntivyakunze. Rero bidakunze utuja ahandi rero cyane nacinda bijamo kubera ndi passionné n'umwuga ujanye n'amagara canja mu magara yo mu mutwe. Kandi rero ikindi caje ciyongera bituma n'ubu sigaye ndabikora cane gose, narashikiwe n'ikibazo muri uko gukora uyu mwuga. Nashikiwe n'ikibazo naje ndashikirwa n'ihungabana kuko ihungabana ryo mu mutwe kuko naho tubikora turabantu. Mu Kirundi naho bakunda kuvuga ngo rumenye ntiyimenyera. Rero byaranshikiye nsanzwe nkora uyu mwuga, hari abamfashije aussi. Maze gukira rero niho nabonye akamaro ko kubandanya no mwuga, kiyongeye kugukunda igisata, ariko ako kamaro kaza kavuga ati burya rero uko wahora ubikora ni nk'indi diplome uronse mu yandi majambo, kuko burya indawo yibazo wayirayeko. Turabikora nk'aba professionnel tugatanga ivyo dushoboye, twize mu manota, ariko naho vyagushikiye uraduza urundi rugero rwo gutahura, kuko n'irindi shure wari we wese yaciye mu bibazo bitandukanye arumva yuko hari ikintu yungutse kubera ingorane yashikiye. Umuntu aca yibaza ati mbega igihe wari wagize ihungabana ryo mu mutwe
warumva ko bagize iryo hungabana ryo mu mutwe? ego vyaje ndavyumva kubera vyarashitse ntitwahuje n'abantu hama je canishira mu kibanza c'abariko bararenganywa cashaka kugira intambara yabo turiko turahuza iyo ntambara rero ndayisanga muri DJ nyene ariko wabona ko umengane uri mukuri wewe nabona ngo ni je ndi muri kuri ariko ntibisigura ko nari mukuri 100% gusa dufate yuko byanshikiye ndagwara birashobora gushika ugasanga nariko nihenda kuvayo rero nico shaka kugira utahura uvuga ati reka ngene nivuze rero muri ico gihe ngwaye sije nivuje baramboshe kuko nari viola naraterana amabuye hariho n'umwana nari amenyo hariho mu modoka nagenda kuzibira mw'ibarabara hariho niruka mwijoro mbona ibintu bije kunyiruka ko amaje y'abantu bamwe amashetani mwijoro sindonka itiro hama rero ntanguye rero kutaryama kabiri gatatu hoho bica bisongera isibe none atangura kwinjira mu mabiro atandukanye aho hose ntiyari jewe byamfata uko nyene ariko mu bwenge narabona ati ngiye aha ngiye hariya ndaza kuvugana naka nkiyumvira ico nza gukora gusa nkagikora nabi kuko urumva nk'ubu wiintroduce nko mu biro by'umuntu umaze 3 jours utoga utaryama urushe unuka hari gusanga wisohotseko umeze nabi rero ugasanga uri kubikora nabi igihe rero uri kubikora nabi abantu barabibona abantu babibonye nibo banjanye kwa muganga rero kwa muganga baramvura ndamarayo nka 5 jours bamvura ndahura n'abatandukanye abaganga bizi inyifato abasenga hariho n'abandi bagenzi twiganye baza baraza kundaba twiganye kuva kera bagenzi abandi usanga bagenzi ari poshe bakaza hariho abagenzi twiganye muri universite bo urumva ko bari bize n'inyifato rimwe na rimwe baza bamera nk'abakora umwuga na quelque sorte abantu bose mu migwi yose usanga bariko barakuzanira ambiance yo gusubira kubaho ukumva ko umuntu uri valorize batagutaye bataguhevye babandi bagutunga urutoki ntibabura n'ivyo ariko ukaba fier uvuga ati ndafise naka kuko ubwenge ubu bufise uba wiyumvira nk'ibindi umuntu wari wose ariko ububuze novuga ya indi tushe uvuga uti hari akandi kantu kabuze ko kuba umuntu muzima yuzuye kuko hariho ibindi vyumviro biguma bigukwega biyumvira nabi ugatakaza icizere ukavuga ati je nofuma mpfa nkagenda kuko je byaranshikiye nahatse kwiyahura nabuze ikintu kindangiza n'ingoga nari ngiye wiyahura byari bimeze gute washaka urumva byari bindemereye navuga nti kwa nabona umenga ntibantahura abantu bose umenga bagira banyice naguma nirukanga rero navuga ati nk'ubiyo mba mfise nk'ikintu nyene gica kindangiza naca ngenda ndiko ndakira twarahuye n'abantu baje kunyitura banzi ko nagwaye kuko se nibwo atangure kubivuga ariko urumva hari abantu bari babizi la famille les amis babwirana petit groupe quoi rero abo bantu nibo baje bafise ababo baza kumbwira ati burya wewe ko tubona ubu oye biko bagenda neza aho nari natanguye gutangura kuvuga kumera neza ko abo bantu rero bacazana abantu babo tukaca tuvugana ingene vyagenze nkababwira abatemonyage turi babiri akarema kumva nawe katari wenyene deja ari umva ari karandaba akabona ati Pacifique ko mbona bimeze neza iki nawe yiravye akavuga gaca yimufasha umwe babiri batatu rero ansetemo navuga ati bya bintu birafasha nani ndiko natanga ubu témoignage simplement ukunyene ha umuntu agaca asubira yakora akazi agasura agakora bya bintu n'umuti ntango rero kumva yuko umengo birafasha cyandegera rero abantu twafashanya ndababwira ati burya rero ibintu dufise ntibisanzwe ni vyiza ko tubikora tukabikora kugira tukiza abandi benshi batava mu nzu batabivuga canke batatumenya kugira batumenye hama batwiture hama tubasangize buno buhamya kuko iyo uri kuratanga témoignage hariho irakiza cyane témoignage mu Kirundi ni intahe intahe irakiza hariho ahantu mpora mbona ngo
uburemere bw'intahe canke akamaro k'intahe akamaro k'intahe. ni batanga amatemonyaje menshi. Kiya kintu kirafasha gose rero abantu turavugana tubikore gute dufashe gute. rero hariho abari retisa bavuga ati oya jewe basha kuja ku marezo sosiyo kumonesha kure ko nigeze kugira si wapi ni uburenganzira bwiwe ni uburenganzira bwiwe ariko hariho ivyo akora mu mugi mutoya yagira abantu bakeya umwituye umwe ku yundi gusanga ariko aramufasha. rero abo bantu bose cyo duhurira hamwe kugira dufashanye muri sanse yo gukiza. uri mwibarabara nta muntu aba afise niko bizwe nta muntu. ariko rero umuntu cyabibaza rero umuntu yarasanzwe ari umuryango ubona ashaka umuryango uri eze afise vyose ariko gacibaza none uyu muntu yagiye yomotse gute yagiye kubera iki kandi wabo bafise vyose. rero iyo ico kintu cumengo kiri très paradoxal. ico kintu rero twebwe niyo novuga kantu dufise ko gutahura tukumviriza muntu peu importe ikibazo afise kuko ntitudramatiza yamenje ntibibaho ntiyategereza kwitwara kurya mbega inyifata ibereye ni yahe mbega uwo turaba twese nta nyifato mbi dufise. rero iyo capacité ya compréhension irakaze cyane niyo dushaka rero n'imiryango yumva imiryango itandukanye yumva niko kamo dutera kugira abantu bose bumve yuko utegerezwa gutahura umuntu ari mu kibazo utegerezwa nta kintu na kimwe ufite nta ikindi utegerezwa gukora utegerezwa gutahura ujya muntu ushaka kwakira utegerezwa kumutahura wamuhevye naho umenye yuko utamutahuye ashobora gushirwa n'ibindi kandi bishobora kumusinzikaza ugasanga wa muntu ntaca avuyemwo kubera yabuze umushigikira canke ari yahuye canke aromotse agiye mwibarabara canke agiye mu biyayuramutwe kuko hoho bavuga yuko bizana iswingi acaba mu mahoro yamaho misi yose. murabizi ko kibisibije ngaha akasarabayi booster cocaine n'izindi biragisibije kubera ikibajaye burya nta kindi kintu catumye bajamwe bisanzwe hajya ijya ni sinye ni ibintu biboneka biba vyatewe n'ibindi biri indani. rero ivyo bindi biri indani utabivuze ntibikunda kuko utaramundu gataruri biboze iyo n'umugani w'ikirundi uza gukira ingwara arayirata ni imigani y'ikirundi yisiguye. rero hari ukuntu usanga twigira bangangari bashoboye turashoboye dushoboye byose nta kitunanira twe turakaze ugaca usanga ntavyo uri kuraserura usanga umubika wankesa sete moma puf usanga birasa nkingo zisambuka gute agumye mbika sinakubwira partenaire wanje kabaye ari gatoyi karakuze umve wajigije ifiriti gusa wajigije ifiriti zo firiti wajigije canke akakosa gatoya ntiwashashe igitanda kakaca kavyura bya bindi byo mwakize byose ugasanga rero bigiye biraduga ugasanga abantu baravanye. rero ugiye mu biyovya bwenge deja ni izina ryivuze ni ukuyovya ubwenge. ubwenge rero buyovye imyifatira shikirwa n'iterambere ntiryushikira kubera iki none ubwenge ko ari bwo butugize ubwenge nibwo butugize uriyumvira ukiciyumviro kikaza ugakora umugambi kuwandika bisaba kwiyumvira ivyo vyiyumviro utafise ubwenge memoire ishobora gufata ikina kiriya kwiga kina kiriya ntibikunda. rero umaze kuja mu byo bwenge bikagenda complètement ubugiye utaronse chance yo gutangura kwitura abantu bakagufasha kugira baguherekeze muri ivyo ngorane uri kuramwo ya stress bari kuravuga kuko iyo stress ni nk'igihuhusi none igihuhusi urareka ko kiza kiraza kikagenda hari igihuhusi kiza mukakica kigutwara porte disparu kagenda hari igihuhusi kiza ugaca wikinga nko ku giti ca gihuhusi ukagifata ca gihuhusi gakwita ku giti ntukigiye ca giti kiraguproteje. akarorero igitoki iyo gifise gishamitse hari igihe kiremerwa iyo kizanye icamwa ciza igitoki kininiya ca gitoki nyene kibereye ijisho
mu gihe rero ca gitoki kibereye ijisho kirahengama kubera camye ivyamwa vyiza. Mu gihe gihengamye hari ikintu bita urwego, apana urwego rege, urwego nyene giti gifata kugira ntigitembe. Mu gihe rero gifashe ca giti ca gitoki kirama kibandanya cama gushika bazogice ceze hama bagicamwa cavuyemo. Bisigura iki rero? Bisigura ko ca gitoki igihuhusi caje ariko nicashitse hasi, hariho ahantu cashitse cahengamye kuko cashikiriwe, ariko haciye haza ikintu bita urwego rurafata nticaguwe, icamwa kica kiravamo. Bihuriye hehe n'ibi vy'inyifato? Umuntu stress iraza ikaguhungabanya, c'est normal. Ni gute rero stress uyijera? Haca haza rero rwa rwego. Urwego ni tugerageje kompara n'aba psychologue, n'abantu bashobora kugufasha. Saba psychologue gusa kuko aba psychologue barafite ibyo bakora, umuryango barafite icyo ukora, umugenzi arafite icyo akora, abaganga barafite icyo bakora, kira muntu wese, abasenga barafite icyo bakora. Ni ukuvuga abantu batandukanye barafite ibyo bakora, umwe kuca ashoboye kugira wa muntu yahuye n'ihungabana, wa muntu yahuye na stress ntagwe ngo ashike hasi. Igihe ashitse hasi rero nico gituma ca gitoki hari igihe kiguma hasi gaca kibora. Wa muntu ashitse hasi nyene bica bigenda camutwara ahantu imiti, hospitalisation y'amezi menshi, gaca usanga ntakize neza kuko hari igihe ca gitoki tufashe similarité na ca gitoki, hari igihe ca gitoki kibora gaca kigenda nicuje vya vyambwa. N'umuntu hari igihe ashika hariya agaca yiruka mw'ibarabara, agaca kuri impuzu canke akiyahura canke agashikwa n'ibindi tutashobora kumurekipera. Rero twebwe ntidushaka ko dushika hariya, dushaka ahantu tugarukira haza kutuma naho atasubira amere uku, hari ahantu yageze yakosheje. Bari bamwe ngo la perfection n'est pas de ce monde. Nta mweranda hari, turakosha twese, turagira ibintu bibi twese bitandukanye, hari aho point faible dufise, intege nke, ariko turafise hose nivyo dushoboye n'ibindi dukora kandi vyiza. Rero ntiturabe iyo point faible y'ahantu wagiye ugahengama gushika naho ushika hasi, ahubwo tuhafatire hahandi nyene tuvyumve yuko wahuye n'igihuhusi kiragushikana ahantu ariko utaratemba. Nitwamara gutahura ako kantu uca usanga wa muntu turamumentena hari, tumaze kumentena hari rero biramufasha gusubira kwiroseza isi agasubira akabanda. Hari igihe rero na wa muntu uca usanga agarutse n'ingoga, ugasanga rwa rwego ruramuherekeje arasubira arashika hahandi. Bidasigura yuko ca gihuhusi kitasubira kuza ko ntimusezerana. Turahura naco kiraza ko gishaka. Pasi abakurikiranye ikiganiro bumvise ko harimo impanuro nyinshi ziterwa na stress, ziterwa n'ubuzima umuntu asanzwe arimo mu makupe n'ibindi. Nizahe ndoto ufise mu bijanye n'intungabanya ry'amagara yo mu mutwe? Ndafise indoto yuko ubwa mbere ata muntu yashikiwe n'ikibazo cyo guhungabana mu mutwe batunga urutoki, badasubira kumuha agaciro yuko atana kimwe ashoboye, yumva yuko ariko harabaho nk'abandi bantu bose bagwara ingwara zitandukanye. Ntidufate yuko ingwara yo mu mutwe umuntu ari gicibwa ari wo guta. Ndafise iyo ndoto yuko hazogera igihe kira muntu wese afata uwo muntu yaciye muri ico kibazo nk'umuntu yagwaye kandi ashobora gukira. Ndafise kandi indoto yuko abantu dutahura yuko umuntu yashikiwe n'ikibazo atari uwo gutunga urutoki, gutuma urutoki kumwigizayo, kuko ivyo byo kumwigizayo bimufasha kwegera kure. Rero ndipfuza yuko abantu bashika kuri urwo rugero rwo gutahura yuko ujya muntu ari uwo gushigikirwa, hama abo bantu bakaba inkingi. N'ijambo ryacu risigura inkingi, no kuvuga turifuza yuko abantu bose baba inkingi y'abantu bashikirwa n'ibibazo vyo mu mutwe, n'abantu bashikirwa n'ihungabana ry'inyifato canke ihungabana ry'imigenderanire hagati y'abantu. Kubivuga kuri media byagufashe ikingo kingana gufikaja mu kanya? Urumva nagoye muri 2017. Nkira muri 2017 byamfa umwaka wose nkihungabana, ariko kubera je naronse ubufasha bwinshi vraiment. Abantu baranyegereye, umuryango waramfashije cyane, bambaye hafi, abagenzi, inshuti, bicaye ifata umwaka wose kugira nkire. Après yo gukira rero
ntivyaje bishoka nyene kugira ndabivuge. Natanguye kubivuga muri 2024 2023 2023 mu bintu natangura gukora ikiganiro ca mbere kumonesha kure ku marezo sociaux. Muri ico gihe rero nari namaze kuvuga ati burya nari namaze kwakira abandi nkumva yuko hari ibintu bibabaje ibintu vraiment birakwiye kuvugwa. Ntangura rero kugira izo nkomezi nazikwiye ku bandi na fait fatira igitenge ndabivuge reka ndabivuge kweri so reka ndagushimira. Merci beaucoup Patrick.